Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya Rock Media, ibiganiro atari bya sport gusa ariko n'ibindi byose. Ariko muri kano kanya duhe ikaze abakunzi ibiganiro by'inkino mukunda kudukurikirana mu biganiro tubashikiriza bitandukanye by'inkino. Ndavuga ibiganiro vya Rock Sports ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu, ibiganiro vya Mumenye ku munsi wa gatatu, ndetse n'ibiganiro vya Midweek ku munsi wa kane. Ndabaye ikaze ku munsi wa gatanu, muca mwumva ko ni Rock Sports tuje kuba twashikiriza ikiganiro cyo ku munsi wa gatanu. Ikiganiro kije dufasha novuga ngo kwinjira muri weekend, ikiganiro kije kudufasha kurangiza ino ndwi. Nibaza ko n'indi tuje kuba turangiza neza, kandi nibaze ko tugiye kugira weekend nziza, tugire ko mbere tunabipfuriza umwe wese aherereye kugira weekend nziza. No museme ibiganiro cha Rock Sports imbere ko ndababwira novuga ngo ingingo tuzakuganirako, reka mbere ndabwire ivyo tuzakuganirako imbere ko ndababwira umutumire dufise. Tuzakuganira ku makuru navugwa hano mu Burundi, ni Primus League iza kubandanya. Nivuga ngo Phase Ali yaramaze kuba irangira, ariko hariho inkino z'ibirarane ziza kuba zikinwa muri ino ndwi ndetse no mu ndwi ikurikirana, ko ni inkino zikomeye gusa. Ino migwi itatu mu bibanza vya mbere, ndavuga Aigle Noir, ndavuga Bumamuru ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre, zose zifise inkino z'ibirarane ziza gukina muri ino ndwi. Uno munsi nibaza ko hari inkino turaza kubica hirya no hino, tuza kwerekeza ku mugabane wa Buraya. Ni mu mahiganwa atanu asanzwe akomakomeye. Champions League twarababwiye ku munsi w'ejo muri Midweek, twarahagaze ko bikwiye uno munsi tuza guhagarara ku mahiganwa atanu akomakomeye ndetse n'andi makuru avugwa hirya no hino. Kuno munsi dufise umutumire, ni umutumire nibaza ko umutumire mushasha mu biganiro by'inkino byano kuri Rock Media, mu biganiro bya Rock Sports. Ni umutumire uza gufashanya mu makuru y'inkino ya hano mu Burundi, umutumire uza gufashanya mu makuru y'inkino hano mu Burundi. Tuza kurabira hamwe Primus League, ibiza kuvugwa, biriko biravugwa muri Primus League, inkino ziza kuba muri ino ndwi. Ne twamara guheza amakuru y'inavugwa hano mu Burundi, turaza kuba twakira mugenzi wacu Boris Ingabire J, aza kuba yamaze gushikana muri studio za Rock Media mu biganiro cha Sports, kugira ngo nawe tuze gufashanya kubashikiriza amakuru y'inkino avugwa hanze y'u Burundi. Reka ndamwakire, ndamuramutse, yongere anabidondora. Jemeze neza, meze neza, numva ko ndashima Imana n'abantu bakeyi. Gushima abantu bakeyi? Nta muntu yoshima abantu bose, ariko gusa ndashima abantu bakeyi, ariko mwabo bakeyi na urimwo. So mwabo bakeyi kandi n'abakunzi ba Rock Media bose barimwo, mwumve ko murimwo. Hama tubaye ikaze mwa kino kiganiro, muze tubane mwa kino kiganiro cha sport. Akazina kanyu, mbwira akazina kawe. Akazina kanje ni Japhet Niyubuntu. Ni Japhet Niyubuntu, turi kumwe uno munsi mu kiganiro cha Rock Sports. Tuzakuganira ku makuru y'inkino hano mu Burundi, ariko imbere yuko twinjira mu idondo y'ikiganiro, tubanze tumire amate gato, tugaruka mu kanya sasa. Twamaze kuba tugaruka n'idondo ry'ikiganiro cyacu. Uno munsi turi kumwe n'umutumire wamaze kuba mwumva ko ari Japhet Niyukuri, aje kudufasha kuganira ku makuru y'inkino hano mu Burundi. Uno munsi igice cya mbere cy'ihiganwa canke Phase Ali muri Primus League yaje kuba irangira. Inkino 15 zose zarakwiye, kiretse imigwi imwe ifise inkino z'ibirarane. Uno munsi turavye igice cya mbere ko kirangiye, Primus League n'umwaka w'indwi. Ni Primus League n'umwaka, novuga yuko ni Primus League yaje kuza ifise indi shusho. Novuga yuko ni imigwi imwe yaje ifise izindi nguvu, na cyane cyane ubona yuko imigwi yose yagiye gutangura ihiganwa isa n'ifise vision. Novuga yuko imigwi yose itandukanye ifise vision yuko ikeneye igikombe.
so novuga rero ibi vyaragiye gutuma imigwi nka yose zifise izindi nguvu kuko turabibonera mu match kuko inkino nyinshi ama ekipa zikina hamwe ngari kakina finale so novuga ari uko Primus League no mwaka imwe zindi nguvu zikomeye cyane rwose. Turavye imigwi yahejeje mu bibanza vya mbere Aigle Noir, Flambeau du Centre, Bumamuru, imigwi yahejeje hariya inyuma za BG Green n'izindi, eske twokwitega iki mu gice ca kabiri canke muri phase retour? Nibaza nko ku migwi nk'itatu dufatiye nko kuri Aigle Noir The Fighters, Flambeau du Centre, tugafatira no kuri Bumamuru, tudashize kure na za Musongati gutyo. Iyi ni imigwi novuga yuko cyane kurusha indi migwi ni iriko iraviza cyane igikombe. So ariko nkiriya migwi iri nyuma za Sport Dynamique hariya za BG Green hariya igani ya migwi cyane usanga bo bahiganirwa kuguma mu kibanza novuga yuko baba bahiganirwa kudakoroka. Bo no kuvuga bagumye mu cicaro ca mbere ico ni nkaco gikombe kuri bo. So ariko iyi migwi nka za Aigle Noir The Fighters, za Bumamuru na za Flambeau du Centre ngira ngo urakunda no kubibona ku ama match bayakina nkaho mega ariko bakina finale. Novuga rero yuko nibaza yuko bazogaruka tubona n'izindi nguvu zariyongeye gose nubwo nk'imigwi imwe iri kiratakaza bakinyi nka za Flambeau du Centre, ariko nibaza yuko bazogaruka barongeje inguvu. Nuvuga ngo igikombe tugume tuciteze muri no migitatu. Ego novuga yuko so nta umenya ivya kazoza, ariko umuntu agerageje kuraba vyaka kanya biragaragara neza yuko igikombe tuzogisanga muri imigwi itatu. Ni inkino zamaze kuba zirangira 15 ariko hari imigwi ifise inkino z'ibirarane kuri musi wa gatanu mu masaha y'igihe c'isaha 12 z'umugoroba. Nibaza ko ni ibintu tutari tumenyereye hano mu gihugu cyacu c'u Burundi, twari tuberuka kera inkino ziza kuba mu masaha y'ijoro. Nibaza ko ari ikintu ciza cyane gose cyo gushima, abana ko n'intambwe umupira wacu uriko uratera hirya no hino. Abana ko Aigle Noir iza kuba iriko iratana mu mitwe n'umugwa Musongati. Aigle Noir kandi niyo izoba yakiriye Musongati kuzoba ari kuri stade Intwari igihe cy'isaha 12. Aigle Noir mu kana cyambere. Abana ko nuvuga ngo nta ruhusha na rumwe ifise rwo gutakaza, kuko abana ko n'indi migwi inyuma yabo nabo nyine bafise inkino z'ibirara. Nuvuga ngo n'urukino rutoroshe cyane kuri Aigle Noir uno munsi twokwitegeka. Novuga yuko icambere cyo n'urukino ruza kuba rukomeye gose. Uru n'urukino ruza kuba rukomeye kuko ni imigwi igiye guhura mu ndwi irangiye yari ifise inkino zikomakomeye gose. Ko ni Musongati igiye guhura na Aigle Noir The Fighters uyu munsi, mu ndwi irangiye bariko bahura na Flambeau du Centre. Urukino rwari rwitabwe n'abantu benshi kandi urukino rwari rukomeye gose cyane. Ni urukino ubona yuko Musongati FC yagiye kubi igabura na Flambeau du Centre. Ni Aigle Noir nayo mu ndwi irangiye ariko ihura na Vitaro. Ni urukino kandi rwari rukomeye gose cyane gose. So ariko ni Aigle Noir yagiye kuba iruronkamo amanota 3 nubwo yayarose bigoranye. So novuga rero yuko urundi rukino ruza kuba rugoye gose, ariko ku bwanje nibaza n'urukino ruza kuba rubereye ijisho. Nibaza yuko hano Aigle Noir ngira nta kosa ryo kuza gukora, na Musongati nta kosa ryo kuza gukora. Uvuga ngo amahirwe menshi na amahirwe menshi je ndabona n'urukino bashobora kurugabura. Mbangwe Aigle Noir urana ko ishobora gutakaza amanota agera kuri 20. Birashoboka ko Flambeau du Centre nayo uravye no kuri classement ni equipe itari kure. Musongati Musongati nayo ni equipe ubona yuko itari kure kuri classement. Ni equipe nayo netwoshiramo mu ma equipe nayo nari karaviza igikombe. So nibaza rero yuko kandi impamvu iza gukina no rukino nkaho menga iriki kina finale. Je nibaza yuko abakinyi hano baza kwemera gutanga amaraso, kuko kuza gukura amanota ashika kuri 3 nko ku mugwi wa Aigle Noir, umugwi wa mbere wihigama. Nibaza yuko yo bari avantage ikomeye cyane ku mugwi wa Musongati. So nibaza rero yuko ngaha turashobora kuza kubona umupira ukomeye cyane ku ruhande rwa Musongati, ariko kandi nibaza yuko na Aigle Noir The Fighters nshobora kuza kwemera gutakaza amanota 3. Naho niyatakarije ku mugwi nka Musongati, barabizi neza yuko uri nyuma gato nturi kure gose. Bo bashoboye gutakaza amanota 3, barabizi neza bazoba bariko baratakaza amahirwe yo kuva mu kibanza ca mbere. So nibaza rero yuko hano runo rukino biragoye cyane gutora ati umugwi uza kuwutsinda nuru, ariko ku ruhande rwanje bashobora kuvuga. Ni ku munsi w'Imana hazaba urukino rukomeye cyane. Urabona ko muri izi nzikirana hagati y'umugwa Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega. Flambeau du Centre izoba yakiriye umugwi wa Bumamuru. Urabona ko azaba urukino rutoroshe na buke buke. Uno munsi nibaza ko ni
Flambeau du Centre iri mu kibanza ca gatatu, Bumamuru iri mu kibanza ca kabiri. Ni inkino nuvuga ngo ubona ko ziri hato, je mvuga Aigle Noir na Musongati turiko turavuga Flambeau du Centre na Bumamuru, ni imwe itatu iri kurwanira ibikombe, ije guhura hagati yayo, twitege iki hagati ya Bumamuru n'umugwi wa Flambeau du Centre? Ya novuga yuko iyi ari nk'indwi, novuga ko ari nk'indwi y'ivyishimo ku bakunzi b'umupira w'amaguru. So kuko urabona n'uyu munsi ku kibuga Intwaro ubona abafana baza kuba bishimiye urukino rwa Aigle Noir de Fighters na Musongati, ariko kandi ni ku munsi w'Imana naho ubona azoba ari urukino rukomeye gose, novuga yuko zoba rukomeye gose kuko ni urukino ruzoba ariko ruhuza umugwi ugira kabiri n'umugwi ugira gatatu. Hano kandi n'imigwi izoba igiye guhura, novuga yuko yari yarose resultat zitandukanye mu birangiye kuko ni Bumamuru yagiye hariya mu ntara ya Muyinga yo yikura y'amanota 3. So ariko ni Flambeau du Centre nayo inyuma yo guhura na mukeba wayo novuga yuko Musongati vyaranse yuko ihakura amanota 3 biza kurangira hakuye inota rimwe. So nibaza runo rukino raza ko ari mu inguvu nyinshi cyane ku ruhande rwa Flambeau du Centre, ko sinibaza yuko iza kwemera gutakaza amanota ashika nko kuri 4 mu nkino zibiri zikurikirana. Ibi biraza gutuma tuza kubona runo rukino rufise yindi shusho na cyane nko ku migwa Flambeau du Centre, kandi sinibaza yuko Bumamuru naza kwemera gutakaza runo rukino, kuko kurutakaza biraza gutuma ishobora gutakaza nk'ikibanza ca kabiri. So nibaza rero yuko runo rukino rushobora kuba rutubika ibintu byinshi kandi vyiza cyane nko ku bakunzi b'umupira, ariko ruzoba ruragoye cyane n'aka kanya ko kubwira ati ariko nako ni Flambeau du Centre ko ikinya iwabo mu ntara. Ego nivyo ego iyi ni avantage, novuga ko ari avantage burya iyo wakiriye harimo akantu ka avantage gatoya, ariko twamatubona n'indi migwi no ku mugabane wa Buraya baza bakayigaragurira ku kibuga cayo. So ni Flambeau du Centre ishobora kubikora iri ku kibuga cayo hariya kuri stade Ngoma, canke bakaza bakayisokoreza hariya nyene ku kibuga cayo. So nibaza yuko urukino rutubikiye vyinshi. Ego ya ni mu ndwiza naho nyazo hariho inkino zigera kuri zibiri, hazo hariho urukino rwa Bumamuru ndetse n'umugwi wa Aigle Noir, nako Bumamuru yagize ibirarane bibiri, urukino rukina na Flambeau du Centre n'urukino rukina n'umugwi wa Aigle Noir. Nako ni inkino zibiri zitoroshe kuvugwa Bumamuru ku munsi hazo ari ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Cibitoki mu ndwiza stade Urunani. Urukino rwa FF bamaze gutangaza ko urukino ruzoba awiklo atamufana numwe ariyo bivanye n'ibihano byafatiwe n'umugwi wa Bumamuru. Ni n'ibintu bivuga ngo byateye induru zitari nka, aravuga ati Bumamuru barayirenganije kuko ibihano byavugwa ko ari urukino rumwe rwa Ngozi City ubwo ruza rwaramaze ku rwabaye awiklo mu ntara y'Ibitoki, ariko kandi urundi rukino rukazoba ubwo muri phase retour bakina na Olympique Star. Ariko ni FFB yamenyesheje ko Bumamuru izoteza kwakira runo rukino atabafana bahari kugira ngo bakwize inkino zibirana, ko ni ibintu byaje kuba bivugwa ko amajambo menshi avuga ko Bumamuru boshaka kuba bayirenganije. Rero uno munsi ni ku munsi wa gatandatu uza wo mu ndwiza, ni Bumamuru izoba yakiriye uno mugwi wa Aigle Noir. No rukino ubona gutena no rukino ruzoba rukomeye cyane kuruta izi zindi nkino zozo turiko turavuga. So nibaza yuko Aigle Noir je igatsinda nk'urukino ifise uyu munsi, ikongera igatsinda n'urukino ifise mu ndwi imbere na Bumamuru, ku ruhande rw'iwanje no bandiko ndayihereza ibikombe, kuko izi ni nkino novuga ni nkino z'ibirarane, ariko ni nkino zayiraranye, ari nkino zigoye gose cyane gose. So nibaza yuko izi zishobora kuba ari zo nkino zoba zigoye muri iyi phase ari ku ruhande rwa Aigle Noir de Fighters. So nibaza ni Bumamuru, sinibaza neza yuko Aigle Noir kuja gukura amanota 3 mu Cibitoki ni ikintu kitoroshe cyane, ariko gusa novuga yuko hari uruhombo rukomeye ku ruhande rwa Bumamuru kuba atabafana izo bifise, kuko burya abafana nkuko dusanzwe tubizi, abafana burya barafise izindi nguvu, basanzwe bahereza umugwi wabo, na cyane iyo umugwi wakiriye. So tuba tubizi neza yuko niyo abakinyi bariko barakina bumva induru y'abafana hari inguvu bibongeye, ariko kuzobura abafana novuga yuko harimo akantu k'agahombo gatoya. Birashobora no kuzoca vyavantage Aigle Noir, kubera ko nta byo kuvuga bizoba bisa nkaho menga nta muntu ari muhira muri bo, kuko urumva burya kwitwa yuko uri muhira tubihagara ko kanini, kubera ko uri imbere y'abafana, kuko baragufasha cyane gose. So nibaza rero kubera zoba ari urukino ruzoba ariko rubatamufana arimwo, zoba rugoye gose, ntitwovuga ngo ufise avantage n'uyu ngo undi nawo ngo watembereye nta avantage afise, oya. Ariko
nibaza yuko ushobora kuzoba ari urukino rugoye cyane ku migwi wa Aigle Noir. Ya urukino rwa nyuma rw'umuzi nkino z'ibirana zoba ari ku munsi w'Imana mu ntara ya Ngozi kuri stade Urukundo. Ngozi City zoba yakimugwa Flambeau du Centre ni nabwo nyene urukino rw'irana kabiri kuri Flambeau du Centre. Uvuga ko Flambeau du Centre ifite inkino zibiri z'ibirana ni umugwi wa Bumamuru ndetse n'umugwi wa Ngozi City. Urabona ko uno munsi Flambeau du Centre izoba yatembereye mu ntara ya Ngozi. Inyuma yo gukina na Bumamuru bazoca bagenda mu ntara ya Ngozi gukina n'umugwi wa Ngozi City. So burya je ikintu co nyene novuga iyi migwi zino nkino zayiraranye novuga yuko ari nkino zigoye gusa. So kuko ugerageje kuraba nka Flambeau du Centre ni ku munsi w'Imana igiye guhura na Bumamuru. Uru n'urukino rugoye cane gose. Umuntu atoshoka avuga ngo hano ngo Flambeau du Centre ngira afise amanota 3. Ruragoye gose, nta muntu yoyizeza cane gose. Ko sinibaza yuko ari na Bumamuru yiteguye kuja gutakaza amanota 3 vyoroshe. Ni mu ndwi iri imbere naho Flambeau du Centre igiye kuzohura n'umugwi wa Ngozi City naho nigiye gutembera. Ugiye gutembera biba bigoye cane gose, turakora no kubona umugabane wa Buraya. So nibaza yuko naha kandi si Flambeau du Centre twoyizeza ngizo bigiye gutora amanota 3 kuko burya ni Ngozi City nyimba abeshi bamaze kuyiraba ni equipe yihuye n'imigwi ikomeye. Irazana iyindi sura, keshi biroroshe ko Ngozi City takaza ku migwi mito mito, ariko keshi turakunda kuyibona iyo Ngozi City huye n'imigwi vyitwa kikomakomeye usanga yahinduye isura, ugasanga yambaye uwundi mwambaro, novuga yambaye izindi nguvu, ugasanga urukino rurakomeye ko abantu batabiziga. So novuga rero yuko ngaha ana Flambeau du Centre ntiyogenda yijajaye ingizo bigiye gutora amanota 3. N'urukino rushobora kuzoba rugoye cyane kuruta uko abantu babiziga, ariko novuga yuko nta kosa ryo gukora kuri Flambeau du Centre kuko kuja gukora ikosa ugatakaza amanota nka 3 imbere y'umugwi wa Ngozi City ubu ariko uravyinga cyane gose. Imbere ko turangiza amakuru y'inkino ariko avugwa mu Burundi, reka tuve muri Primus League. Nizo nkino tekanije z'ibirarane. Aigle Noir ifise inkino zibiri, urukino rwa mbere bazokina na Musongati, urundi barukine na Bumamuru. Bumamuru nayo ifise inkino zibiri, urukino rwa mbere bazokina na Flambeau du Centre, urundi barukine na Aigle Noir. Flambeau du Centre nayo ni inkino zibiri, urukino rumwe bazokina na Ngozi City, urundi rukino bazokina n'umugwi wa Bumamuru. Ubona ko ni inkino zitazoroshe cyane muri izi nkino z'ibirane muri Primus League. Mbere ko tuva muri Primus League, mbere ko tuva mu nkino ariko avugwa hano mu Burundi, hari umukinyi w'umurundi ariko arigenza neza cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ni Jean Claude Girumugisha yaratsinze hat-trick. Uno munsi Jean Claude Girumugisha uri kumubona gute? Iyi ni impano twahawe na Rugira. Novuga yuko ni nk'ishema ku gihugu cy'u Burundi kwa dufise umukinyi nk'uyu. Uno mukinyi akakanya ugerageje ku muntu yoba yaramukwirikiranye akamwirabira n'amaso yiwe uburyo akina, n'umukinyi bigoye cyane yuko mugeranya n'abandi bakinyi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yaso kubaburira indero, ariko akarukuri nibaza yuko kavugwa. Ni Girumugisha Jean Claude afise urundi ari ku rundi rwego niko no bivuga. So novuga yuko yagiye gutanga urumenga mu mukinyi asanzwe kuntu, ariko urwego aragiye kuduga kuva ahagiye mu mugwi wa Al Hilal. So novuga yuko kugeza akanya ni Girumugisha Jean Claude. Sinovuga yuko nobandi ko ndabura indero ba Vinicius na ba Lamine Yamal, ariko Girumugisha Jean Claude yego ku mugabane wa Buraya ugerageje ukamugeranya na bariya ntobukosheje cyane gose, kuko n'umuhungu afise umuvuduko uteye ubwoba cyane gose, n'umuhungu afise amacengo ateye ubwoba cyane gose, kandi kuri ya mipira nayo y'amashuti yerekeza mu ipoto uzonasanga arusha ba Vinicius Junior. Kuko ni ba Vinicius Junior barazi gucenga n'ivyo, barazi kwiruka, ariko hageze umwanya wo gutera mu izamu bo birabagora. Ariko n'uyu muhungu wewe afise ishuti mbi iteye ubwoba cyane gose. So novuga yuko ni icubahiro gikomeye ku gihugu cy'u Burundi kwa dufise umukinyi nk'uyu, kandi nibaza kurande bw'iwanje ihiganwa ryo mu Rwanda rya mu ngara rirengeye cyane gose. Nibaza yuko nk'aba manager biwe canke abantu bamujejwe, abantu bajejwe ivyigura n'igurishwa ryiwe, bogerageza bagakora ibishoboka vyose uyu muhungu bakamuronderera ihiganwa. Novuga yuko ryo bari rimeze nk'irikomeye, kuko tugerageje kuraba Primus League canke ihiganwa Premier League yo mu Rwanda arabirengeye cyane gose. Uyu muhungu n'imiburiburi nka muri Afrika twofuma tumubona nko muri Tanzania Premier League, n'imiburiburi tukamubona nko mu bihugu vya Egypt gutyo, ariko ku ruhande rw'iwanje uyu muhungu ndabona merita kuzoja gukina mu mugwi wo ku mugabane wa Buraya.
yari amakuru yariko avugwa hano mu gihugu cyacu c'u Burundi, twari kumwe n'umutume Japhet Niyukuri. Bon, nibaza ko mugiye kuza murabona kenshi kuko ariko arimenyereza hano kuri Rock Media, nibaza ko mu minsi muzoza muramubona akenshi gatandukanye. Reka tumushimire. murakoze cyane. Reka tumire amateka tuduheze tugaruke no ku makuru nkino ariko avugwa ku mugabane wa Burayi. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka n'idondo ry'iganiro cacu, twamaze kuba dushika ku mugabane wa Burayi. Nababwiye ko mu gice ca kabiri c'iganiro muri Luxport uno munsi tuza kuba turi kumwe na Boris Ingabire Jules azoba yamaze kugaruka canke gushika no muri studio za Rock Media mu kiganiro ca Luxport. Reka ndamuramutse ndamutazi. Ndakuramukije nanje Loris Ndongozi, ndaramukije mbere n'abariko badukurikirana, abasanzwe batanguranye namwe kuva mu ntango muri muravuga amakuru avugwa hano mu gihugu c'u Burundi. Nizeye neza ko ufise no kugira ibihe vyiza navuga amakuru avugwa hanze y'igihugu. Amakuru ariko aravugwa hano jewe bacanyita umu diaspora, nuvuga ko ndi umurundi ariko nturi umurokari. Nturi umurokari, ubaza ibibazo vyo makungu. Ivyo mu Burundi tubirekera abarundi, twe turabi vyo hanze. Mugabo naje ndimo ndimo umurokari mu gihugu kuko rero ivyo mu Burundi ndabikurikirana. Rero ngo bavuga mu inzira zibiri ngo zananishije. Rero bisa yuko uba mu Burundi ba mu Burundi, bahanze jana natwe. Mu Burundi ni kwa Japhet, hanze ni kwa Boris. Reka rero twinjire mw'idondo ry'iganiro. Ni amakuru hanze naza kuza kuganira kuri English Premier League, bazoba bariko barakina indwi ya 16 ndetse na La Liga Santander. Ni English Premier League, nibaza ko nta nkino z'ibitangaza niyo twokwitega cyane, ariko English Premier League yamari English Premier League, umugwi muto uraza ukahagarara imbere y'umugwi munini ukawutsinda bikanga canke bikabiki. Tumaze iminsi tubibona muri Premier League. Ku munsi muri ino ndwi ku ndwi ya 16 umugwi wa Arsenal uriko urakina ndetse n'umugwi wa Manchester City. Ni ino migwi ibiri ya mbere, ni ukuvuga ngo uno munsi umugwi wa Arsenal usunya Manchester City amanota agera kuri 2. Uno munsi Arsenal itakaje urukino rumwe, Manchester City igatsinda urwo rukino. Ni ukuvuga ngo inzovu izobikorotse. Ntabwo ntituzi ko izosubira ikurisha, ni kuko shampiyona yacari hafi, ariko gushika ubu inzovu yoba itibutse. Ariko naza ko biragoye kuko Arsenal izoreka irakina n'umugwi wa Wolverhampton Wanderers. Ni umugwi gushika uno munsi ufise inota rimwe muri Premier League, niba ntihenze. Nibaza ko uracafise inota rimwe muri Premier League mu nkino zimaze gukinwa zose. Urabona ko baje ko batsindwa, bariko gutsindwa urukino na Manchester United ibitsindo bigera kuri 4-1. Baheruka no gutsinda kuri 12 kugeza hagati. Baheruka gutsinda igitsindo mu kwezi kw'icumi. Urabona ko n'umugwi wa Wolves uri mu bihe ngo bitoroshe na buke muri English Premier League. Eske twokwitega ko baza guhagarika Arsenal, umugwi wa nyuma muri Premier League? N'umugwi wa mbere muri Premier League. Ni stat itari nziza cyane ku ruhande rwa Wolverhampton Wanderers. Inkino 16 nivyo turacafise inkino zikeyi, baracasigaje n'izindi nkino nyinshi. Inkino 16 mu nkino 38 avuga ko hakiri akazi gakomeye cyane. Mugabo ni igice, ni hafi ni igice kigombe gihere. Ariko kandi tugatse ko Arsenal nayo novuga ko yari maze iminsi ariko yerekana performance nziza. Turavye inkino yakirakina hanze ya Emirates Stadium, no munsi aza ko yagarutse muhira yakira Wolverhampton Wanderers. Atari muri byiza, neza ko na kazi koroshe cyane kuri Mikel Arteta. Bafise na mood nziza, bavuye gutsinda mu Budage cyangwa muri Belgique. Uzi yuko abantu benshi kubera ko Ubudage n'Ububirigi bwafashe nabo bantu Uburundi. Rero abantu gufata Ubudage n'Ububirigi biragora cyane. Rero bari bavuye mu Bubirigi bafise n'intsinzi nziza, rero numva ko bari muri mood nziza kugaruka muri Premier League guhura n'umugwi nka Wolverhampton Wanderers, kandi bari kuri pressure buriya.
naje kuba mbona akantu witwa Thierry Henry yaje kuvuga ati iyo utaratwara ikintu na kimwe utaratsinda ikintu na kimwe nimba ari igikombe cyangwa ikindi kintu uba ufise ubwoba bwinshi cyane bwo gutsinda gusumba gutsinda rero numva yuko no munsi bari kuri pression nyinshi cyane kugira ngo baze kubaraba yuko bova imbere ya Uvuga yashize avuga ko Arsenal no munsi ubwoba ni bwinshi cyane yari yabikuye kuri ukuntu batsindwa na Aston Villa abakinyi bose warabonye ko bacika intege kabisa bose bararyama hasi bon nivyo babatsinze umwanya wabaje cyane gutsindwa muri iriya minota si ikintu cyiza rero ndavuga yuko uno munsi bafite ubwoba bwinshi cyane nkamwe batoza ko batsinda no Wolverhampton Wanderers kandi biranashoboka buriya wanashira sinzi ko mwibuka igihe Liverpool yagomba itwara igikombe idatsinzwe igitsina na kimwe idatsinzwe match ni haje kuba batsindwa n'umugwi wa Watford wari mu kibanza cya 10 nimba atari 18 babatsinda ibitsina bigera kuri 3 gusa bafise Mohamed Salah ari muri form bafise Sadio Mane ari muri form Firmino Roberto Firmino ari haje bafise squad yose imeze neza kandi bose bari muri form nziza mugabira biza kuba birangira batsinze 2-0 n'umugwi wa Watford nibaza ko byari uwo mwaka nyene Watford yakikoro rero navuga yuko none umunsi turashobora kubona baje nivyo bariko barashaka gutsinda ino match bon bizogwana cyane ko bari Emirates Stadium bamaze kubamenyera haba atmosphere imeze neza nibaza yuko akazi kazokora cyane kuri Mikel Arteta yani abake babo mu Manchester City bazoye ko baratembera Selhurst Park ni mu gisagara ca Londres bagiye gutembera umugwi wa Crystal Palace niwe mu mugwi hagaze neza muri Premier League gushika uno munsi kandi numwe mu migwi umaze iminsi uri kuragora cyane no Manchester City ya Pep Guardiola cyane umwaka weze w'inkino baje ko bana batsinda muri finale ya FA Cup FA Cup cyane yari Carling Cup FA Cup baje ko batsinda Man City muri finale ya FA Cup baje ko batsinda Liverpool muri Super Coupe d'Angleterre imbere ko sezo itangura ubona ko ni uwitwa Oliver Glasner unomenyereza mu gwa Crystal Palace ariko akora akazi keza cyane ni déplacement igoye kuri Manchester City par rapport mu Arsenal turavye equipe bagiye ko bahura equipe ya Crystal Palace nova ko ni umwe mu equipe no munsi iri muri forme nziza twaje kwa tubona yahombye buriya imaze imyaka ingahe ihombo bakomeye yarabuze Wilfried Zaha yarabuze Michael Olise agiye muri Bayern Munich yarabuze no Berecheze anako no munsi afite Mark umwana ameze neza cyane ariko atsinda ibitsindo kurusha n'abata mu defenseur central muga atsinda ibitsindo kurusha n'abata nova yuko rero ni Crystal Palace tunaravye na match ikirakina ngira ngo ni mu equipe yatumye umugwi wa Liverpool uja muri mefor sinzi gituma ndiko ndumva ibintu ariko Crystal Palace waratumye uwitwa Liverpool aja muri mefor rero bako bagiye kubahura na City bari bakwitsinda kandi mu mwaka kweze banabatwarira igikombe ari City yari yiteze kuronka ako gakombe mugabiza kwa byanka rero kuze guhana Crystal Palace Pep Guardiola afise akazi ariko kandi afise n'icizere kuko nkamwe yotakaza runo rukino nivyo agiye gukinira hanze agiye avuye Manchester agiye Londres agiye kubahura n'umwe mu makonkiro ameze neza mugabo arazi neza yuko agatakaza no match azosoye guhakana yani mahigwe umugwi Arsenal kugira ngo baze kuba baje imbere amutagera kuri atanu mu gihe no munsi yari afite chance zuko ashobora no gutwara no kuja imbere ya Arsenal mu gihe Arsenal yotsindwa cyayikananganya ko ni defense mu tabi birashoboka neza yuko Pep Guardiola n'abasore biwe bashobora kuza bakitwara neza ariko kandi nabone bari bafise mood imeze neza bariko baratsinda Santiago Bernabeu ngira ngo tuza kwa dushikira umwana wiwe bon umunyeshuri wiwe wewe ari mu yabira rero bari muri mutu nziza bano basore ba Pep Guardiola ariko n'umugwi wa Man City n'umugwi wa Arsenal nibaza ko tugiye kubona course ikomeye tukabona zino forme bazigumanye nibaza ko tugiye kubona course ikomeye muri tubone mu gushaka kwanshana match 7-8 nko byahora izitsinda zose nibaza ko azoba ari course igoye gose hagati y'ino migwi ibiri reka tubirindire turabe mu gihugu cya Espagne muri La Liga Santander naho nyine azoba ariko barakina nanjye sinovuga ngo ni inkino zisanzwe zikomeye ariko burya urazi turashobora kubona umugwi wa Barcelona uzoba uri kurakina na Osasuna twibuke ko Osasuna ni mari imigwi ikunda gukarira muri La Liga Santander ni imwe migwi ibiri ikomeye hari imigwi usanga irakina usanga imbere mu kanya cya 16 15 bitibuka kandi natwara na FC Barcelona
aba ari ngorane gusa. ndiko ndabibona hariho umugwi witwa Leganes sinzi ko kiri muri Comedy Leganes yaramanutse. hakaba n'uwitwa Grenade nawe sinzi ko kiri muri Premier Division na Osasuna. Iyo migwi uko ari itatu ni imwe mu migwi ikarera FC Barcelona ikarera na Real Madrid. Uno munsi rero Asifiki ndetse n'abasore bagiye kuba bakina na Osasuna ni ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro mu masaha y'Ubujumbura. Baraza ko bariko barakina na Osasuna niyo nova ko ni FC Barcelona no munsi imaze kwigaruka muri mood nziza inyuma yuko bavuye inyuma ya Real Madrid barayifata ariko kandi nazo no kuba bayidepasa. No munsi rero barabona yuko nubu bariko barahanganira ico gikombe witwa Real Madrid hariyo utubazo tunaturiya tunababuze no kuza kwa avancer. Nova ko arashobora guprofitira no hantu kugira ngo aze kuba arabako kutwaneza ariko kandi ngira ngo tumaze no kwatubona yuko ariko aragarukana bamwe bakinyi biwe ngenderwa ko witwa Rafinha, Lamine Yamal karasa n'uri karatora umurongo, Pedri yari yagarutse mu kibuga rero nova yuko barashobora kwanshena kandi sinaza ko Osasuna kuba itera ubwoba FC Barcelona. Iruhande yabo mu makiba babo uvuga ngo Real Madrid nibaza ko mood atari nziza na buke nibaza ko ku munsi wa gatatu ingufu zose zaje kuba zibahana. Twaje ko tubona baje ukitsinda muri mugwa Man City urukino ruheze. Wabonye ko bakinya bayepuze biranka ko bava mu kibuga harabo bagiye kuramusabira baranka kuramukanya. Bona ko yari defete babaje gose. Nibaza ko yagiye kubatusha cyane. Hari ama speculation ko ashaka kwirukana utwa Xabi Alonso bavuga ati reka tubanze tumureke akanibaza ko iyo bamwirukana bamuhera urya rukino bariko bamuhoye gusa ubona ko ni Real Madrid amwe baravye izindi match ziheze sino iyo match nyaza ko bari bakinye neza kandi yari match komeye ariko no mu Man City ufise confiance nawe nyene muri Remise neza ko urusatse umugwara vese baje kuba bandika ko breaking news uru rukino n'ubwo rukino test kuri Xabi Alonso aze kuba arutsinzwe canke arunganije aza kuba asezererwa muri Maison Blanche. Xabi Alonso navuga ko ari mu yabira uno munsi naje ko mbona ariko ko umenga abafana ba Real Madrid ariko barasa n'abamushikira gatoyi. Bon ntiturumva ikintu kiri officiel cyuko bashobora kuza kumwirukana kuri no rukino ariko naza ko ni imwe muri test zikomeye cyane. Nihaza ko nta draw yo kunganya fisi yo gutsinda yo tunayihoza nta draw yo kunganya fisi agiye kwahura na Deportivo Alaves. Turavye ku papuro ego Real Madrid iri muri forme mbi no munsi muri La Liga Santander kuronka amanota 3 nazo ko nko mu nkino nka 6 ziheze batsinze ngira nka match imwe canke zibiri. Kwanza ni match baje kubatsinda Bilbao Atletico Bilbao 3-0 sino ahandi hose ni draw ndetse no gutsinda baje kubatsindwa ubuheze. Novuga yuko rero guhura na Deportivo Alaves muri no tension ihari ni ikibazo gikomeye cyane kuri Xabi Alonso. Kazoza kiwe uno munsi navuga ko kadafashe bagafatishije ngira ngo tuntu dutoyi cyane ko guhimbukira hagati umwe n'umwanya gwaje kubivuga bariko baravuga yuko bo mutestingira kuri Manchester City nivyo bariko barakinira imuhira bari banatanga mbere banashima na match nziza hakiri kare baje kuba bitwara neza ariko biza kuba birangira batsindiye ntitwofatira kuri iyo match kubera yuko ni match komeye cyane kuri Xabi Alonso ndetse no kuri Real Madrid. Turavye City yatangwa gutora ritme rero no munsi kuza guhura na Real Madrid bacumufatira kuri ako byo bigoye mugabo kuza gutsindwa na Deportivo Alaves mu gihe waruzi yuko waratsinzwe na Girona waranganije na Girona waranganije na Elche umva inkino zose waranganije na Vallecano habwo nibagiye ko yaheruka gutsindwa na Celta waratsinzwe na Celta Vigo imuhira kuri Bernabeu no vayo ko nibaza ko si match yo gufata mininigo kuri Xabi Alonso. Uno musi nibaza ko eske ni bo nivyo tubarashobora kubirukana cyangwa ashobora guhiki eske meforme za Real Madrid twobishira kuri bo nivyo byose bishirwa ku mucoach kubwa wana ni Xabi Alonso ikibazo cya Real Madrid. Bon hajyanya iyo muri football iyo batereko iyo equipe cyari kwitwara neza umucoach iri kiritwara neza n'abakinyi usanga ari abakinyi bari marika kumva ishobora kwitwara neza kuri umucoach yitwara neza kuri abakinyi mugabo abakinyi bitwara neza kuri umucoach rero no munsi Real Madrid ko yitwara nabi ndakura imana tuza kuva mu Vinicius Junior ni Xabi Alonso kandi je kubwanje nibaza yuko hari ikintu cyaje kwa kibura muri
vestiaire ya Real Madrid kandi twizi ko nico kintu ca mbere ngenderwa ko Real Madrid yama ifatira kubona nta mwumvikano hari muri vestiaire ya Real Madrid ngo twaje kwa tubona akano gato gusa kuri Zinedine Zidane sinema ko yari Zidane haza ko haba umuka mubi hagati yawe na Gareth Bale ugasanga ebana ibintu bitangwe kugera nabi nico gihe bace basezera witwa Zinedine Zidane yaraje kuba Champions League zigera kuri stade muga byaje kuba bimera nabi bari baje kuba bamusezerera imisi yose iyo Real Madrid hariho ikintu kitagenda neza muri vestiaire umumenyereza ategetswe kuba bamusezerera no musi rero hari imyidogo igitandukanye twumva yuko hari n'abakinyi turetse Vinicius Junior wewe menga arashaka no kubyerekana hariho n'abakinyi batabona yuko menga witwa Xabi Alonso yo baje imbere ngo abayobora abereka inzira ishobora bashaka kugenderaho mu gihe rero tumaze kuba twumva ayo majambo tumaze kuba twumva ubwo ibyo bihuha bya hato na hato byuko witwa Xabi Alonso adashobora guhuza n'abakinyi adashobora kubaje imbere ngo barongora abashire ku murongo wo yifuza bizogana cyane kwa abandanya muri Real Madrid ni naho rero genza nkamushaka kwa makosa ni muri musa adashobora kumanaginga ino equipe yiwe twaje kwa tubora witwa Rodrigo yaje kwatsinda igitsina cyo cyambere inyuma y'inkino zigara ku 32 numwe mu bakinyi bavuga ko hari basa no ko bari ngenderwa ko muri Real Madrid mugabe yaje no kwakora geste nziza yagiye kubaramutsa coach kwanga mwereke yuko ari karamusutena mu MC ari mu bigoye ariko ona yuko nimba hariko haraba nabi muri Real Madrid tugera muri vestiaire bikaza no kwafecta mu kibuga indani amakosa ni kuri Xabi Alonso. Xabi Alonso ni principe niye muri football bigenze neza n'abakinyi bigenze nabi ni umukoci ije gituma umukoci wamureka agafata ibigozi bashaka hari igihe azifata bikagenda nabi nuko tutaronsa akaryo ko kuja muri Premier League muri Liverpool mugana hari igihe afata imigozi yiwe bikagenda nabi twogwa nk'akarero kwitwa Erik ten Hag yarafashe ingingo ari hagara ko je naza ko yafashe ingingo nanyi ni murenge Rumva nico gitubona hari gufata ingingo gasanga yo fashe nimbi ko gufata ingingo uvuga ati reka nijari ke Cristiano niba ari kwa tera atuma ibintu bigenda nabi niraza ko ni ingingo iri kurengera naho gufata ingingo tireka nicari ke Vinicius Junior niwe ariko aratuma ibintu bigenda nabi ni ingingo imurengeye cyangwa Vinicius Junior niraza ko ntimwe ko Vinicius Junior biragize biratandukanye ko Vinicius Junior n'abafana ba Real Madrid baramuzomera muri Santiago Bernabeu bonyene ubwabo umva baranye ashobora kuvuga ati Vinicius Junior babonye Noze Alonso amwicaritse ntaco bitwaye cyane ka raporo yandi ya Cristiano muri Manchester United Mohamed Salah muri Liverpool nawe nyene bo nivyo abafana bari kuri kote yiwe mugaba abandi bantu baciye mu makrebe cyangwa abajandi abandi bantu baciye muri Nuzenye ntibamusutera kandi somehow mengo nivyo ikebo bitaye mu Nuzenye bimuhe bibi ngira ngo ndaza kugusaba ntacu umwanya reka duheze kuri inoka duje twimukira ku yanuze ku Mohamed Salah peut-être mugabo kurande rwanje kuri Xabi Alonso nivyo aracari muto mbere wanashima no muri mu bya coaching ntagitangura aracari mushasha nibaza yuko yaragifise byinshi byo kwiga ariko na cyane nimba uza kwiga kuronka amanota meza mu kibuga no kubanza kuronka amanota meza muri vestiaire mwese mugasenyera ku mugozi umwe nimba bimaze kwanga muri vestiaire kubwanja amakosa 100% ndashira kwitwa Xabi Alonso yani boss nibaza ko si mu makrebe ya football gusa no mu yandi ma institution atandukanye mbo indani amaze kuba imigwi amakosa ntabazwa amakosa bazujyari hejuru yaho umva ko ni ikintu kimeze duce kuri Mohamed Salah mbere ko turangiza inoka ya Mohamed Salah muri Liverpool bora ko niyaza ko ni kai ikomeye cyane kuko Mohamed Salah no mu legend wa Liverpool nibaza ko mu bakinyi batatu bane no mu legend wa Premier League mu bakinyi batatu baranze Liverpool kuvibaho batatu bane nibaza ko ari muri aho uno musi rero kuza n'amajambo avuga ko n'abantu benshi bagira amakomantere bagira uno munsi hajya ubiro prochaine nikosa ni coach ikosa ni Mohamed Salah cyangwa coach ikosa ni Liverpool bo ikosa je wanashima ndaresha kuri bose babiri witwa Mohamed Salah baramukoreye ikintu kibabaje ko sinzi ko abantu bibuka abantu bibagira hakirika mu mwaka uheze yari umushusho w'abafana ba Liverpool yarasenya akavoma ngira ngo ibintu byose si gusenya gusa yarasenya akavoma akanateka n'imeza akayikora akadebarasa ibintu byose yarabikora mugabo no munsi urabona ko kuza kuri bench n'umukinnyi nka Mohamed Salah ni ibintu bigoye cyane ariko kandi naho yaje kubakorera ikosa nibyo ntibiragoye kwakira uri umukinnyi ntabimenyereye mugabo akanaraba
n'igiti ciwe ikintu yamaze ikintu yafashije Liverpool ibyo akora akaza akora muri Liverpool akayakoze akashobora no kwakorera byamurengeye mugakuza kubivuga akabishira ahabona niho rega abajami karagere bagiye kwaronka ahantu baza kubahera kuvuga sino yafata bakicarana sinzi ko bo barabikoze bikanga iyo yicarana Ancelotti bakiga kuri kino kibazo sinaza ko yari kuza akagera habivuga bikaja hejuru uno munsi Boris ari Bujumbura aramaze kumenya ibintu ko bitifashe neza hagati ya Ancelotti ndetse na Mohamed Salah ona yuko si ikintu ciza cyaje kwa kiba kurande kwa Mohamed Salah mugabo nibaza yuko Liverpool irafisemwo uruhara ko niyo iri hagati na hagati niyo ishobora irazi yuko coach ni ikintu umuntu ahambaye bamwita boss niyo boss ni mukuru muri squad niwe afise ijambo rya nyuma arashobora kwicara kamwe msi uri Cristiano Ronaldo arashobora kwicara ku gatebe mugabo hariho ingingo adashobora gufata rero nico gituma Liverpool yoyo uburongozi bwabo bushobora kuza hagati na hagati ya Mohamed Salah ndetse na boss ko Mohamed Salah nivyo si boss mugabo ni mu bakingenderwa bari ngenderwa ko munsi nakiri ngenderwa bari ngenderwa ko muri Liverpool rero nico gituma hako biriko biraza kuba amajambo menshi hagati ya Liverpool ndetse hagati ya Mohamed Salah ndetse na Ancelotti ndetse n'abo ba legende no munsi biri mu binyamakuru press nka byose mu gihugu cy'Ubwongereza niko ebana ni tension ikomeye cyane Liverpool irafise odura yuko iza kuba ihuza izino mpande zibiri sinibaza yuko Jamie Carragher azoza guhuza izino mpande zibiri sinibaza yuko arasambura mu sana aza kuba habwa na sambura n'abo bandi bose baza no kubasambura natwe turashobora turasambura mugabo ndaza ko Liverpool niyo ifise iyo odura yuko iza kuba ibahuza ko irazi ico boss ubwo amaze umwe kweze yarashitsa ashika bahi gikombe no comment Mohamed Salah yaraje afasha equipe kuva kera myaka 8 amaze igihe kinini muri Liverpool kandi si cyagiye capfuye ubusa nako kwafasha gutwara la Premier League zibiri gutwara Champions League ora ko ni batwara ibikombe presque nka byose nta gikombe na kimwe neza ko Jurgen Klopp yaravuga ati twebwe reka dutware FA Cup yatwe dutware League Cup dutware Champions League dutware Premier League mugabo byose dutware bibi mwari tujya turatwara kimwe kameme yaje kuba yitwara neza nibaza ko nibaza ko ikintu nyamukuru uzoza ko tukimenya muri no weekend afite urukino rukomeye na Brighton tubona hagati mu nzu bakina na Inter Milan ntibaje kuba mutwara muri squad mu gihugu cy'Ubutaliyani turabe eske ni Mohamed Salah aje kuba aje muri squad ya Ancelotti bikuye imbere yari yatangaje ko yarahamagaye abavyeyi kugira ngo agende asezeye imbere kuko no rukino azokera aje muri AFCON nta wuzi neza mbega bizogenda gute turabe kuri no rukino muri weekend ariko akana Brighton nataja kuri Fedo match nataja kuri Fedo match tukabona match iraheza araja asezeye abakunzi ariko no mujyazo muzi azotuma gura itike nk'umufana yinjire muri AFCON Aisha azogura itike nk'umufana yinjire mugaze ko asezeye gusa ntazo mwemera kwaje hari agenda ari mukuba ko abasekeye tuzomufata ati wowe n'umukinyi n'umukinyi Liverpool muri umwanya tukunze ya nibaza ko rero ikiganiro cyacu kuno butoto tukigarukiriza ngaho nako na makuru yakora avugwa isango tubahe ku munsi wa mbere muri sports reka anshimire mugenzi wanje Boris Ndamije ndagushimiye nanje la Chris Ndongozi ndetse ndashimiye n'abari badukurikirana nizera neza ko mwagize ibihe byiza mwaje kwa mujyego n'amakuru twaje kwa twashikiriza ku munsi wa mbere ariko kandi hari n'inkino zigiye zitandukanye muri no weekend numva ko umwanya mwiza turi muri famille turi ko turaruhuka bwa ngo tuze kwa twirabira inkino zigiye zitandukanye nuko mugire aho muba ubaho